ndabaramukije bakunzi b'isamirizi mbonesha kure buntu ijwi ry'ubuntu n'ivyizigiro tubaha ikaze mu kiganiro cacu arico gwanyu ejo hanje. Mu kiganiro cuno munsi tukaja kubayagira ku bijanye n'akamaro k'amashirahamwe yo kuvuzanya. Mbega amashirahamwe yo kuvuzanya ni iki? Mbega ayo mashirahamwe afise akamaro akahe kuba yarimwo? Mbega kuyajamwo bisaba iki? Mbega inani ayo mashirahamwe yo ahurikiyemwo zo zifise amahangiro ayahe? Ivyo rero ni bimwe mu vyo tugiye guca irya nino muri kino kiganiro. Muri kino kiganiro rero tukaba turi kumwe n'umutumire yaje ava mu ishirahamwe rikorera hano mu Burundi, ishirahamwe ridaharanira inyungu za politike ICODE AMR. Reka tumuramutse tumusaba atwidondore. Murakoze, mwaramutse neza. Namahoro. Yego namahoro. Nitwa Vicky Bwitonzi, nkuko mubivuze nkorera mu ishirahamwe ICODE AMR mu mugambi witwa amagara rutamajana uherekeza mituwele, ishirahamwe ryo kuvuzanya rifise mituwele yitwa tugarukire amagara y'imiryango. Murakoze. Musanzwe mujejwe iki? Ico dusanzwe tujejwe mu mirimo ya misi yose turajejwe guhimiriza, ndajejwe guhimiriza kugira ngo ibitigiri by'abanwanyi vyongerekane, nkabajejwe kandi no guhanahana amakuru. Murakoze. Iki kiganiro rero mukaba mwagiteguriwe n'insamirizi mbonesha kure buntu, mukaba mugiye kugishikirizwa na jewe Theobald Harerimana. Musangwe ikaze. Nuko twinjira rero mu kiganiro nyezina, mwavuze ko musanzwe mujejwe guhimiriza mwongera mutanga makuru muri ICODE, eka mbere no mwishirahamwe tugarukire amagara y'imiryango. Mbega iryo shirahamwe ICODE risanzwe rishigikira gute ishirahamwe ryo kuvuzanya tugarukire amagara y'imiryango? Murakoze. Ishirahamwe ICODE mu gushigikira ishirahamwe ryo kuvuzanya tugarukira amagara y'imiryango turishigikira mu bikorwa vya misi yose, gukwirikirana ukuntu interano z'abanwanyi batanze ko ziriko zirakoreshwa neza, guhemba abakozi bayikorera, gutanga uburyo bwo kwiyunguruza mu kuja ku materrain, abanyagihugu bari aho badafise amabiro bakabafasha kuronka biro bakoreramwo. Nivyo ahanini ishirahamwe ICODE AMR rifasha, ishirahamwe ryo kuvuzanya tugarukira amagara y'imiryango, rirongera kandi rikabafasha mu kuronsa inyigisho abanwanyi baba baritabiriye, baba baraje mu ishirahamwe ryo kuvuzanya. Murakoze. Duciye nko ku mayange mu mwanya mutoyi, nk'izo nyigisho mu baronsa abari inyigisho zijanye n'iki? Inyigisho ni nyinshi, hariho inyigisho zijanye no kwitunganiriza imigambi kugira ngo bashobore kwiteza imbere, hakaba inyigisho zo kubafasha kumenya ukuntu bashobora kwikingira zaba ingwara zivuye ku isuku rike canke ingwara z'ibiza ziba zije zihari, canke ku inyigisho zijanye no kumenya ukuntu bashobora kwivuza hakiri kare batararemba, kumenya kwisuzumisha ingwara zimwe abantu basanzwe bagendana, usanga umuntu agendana atazizi, n'ibindi ni byinshi. Ego murakoze. Hama turazi ko ishirahamwe ryo kuvuzanya tugarukira amagara y'imiryango ari rimwe mu yahurikiye mu runani Konamis. Mbega urwo runani rwogo rwubatswe gute? Rugizwe n'abande? Rwogo rufise amahangiro ayahe? Urunani Konamis ni urunani mpuzanani rw'amashirahamwe yo kuvuzanya. Urwo runani rero ihangiro rufise nuko abanyagihugu bose bashikira ubuvuzi bwiza ku rwego rumwe, ku rwego rungana. Yego, hanyuma abayahurukiyemo nabo harimwo amashirahamwe atandukanye asanzwe ariko arakorera ngaha mu gihugu c'u Burundi, ari mu ntara zitandukanye. Hariho urunani hariho tugarukira amagara y'imiryango, ariyo jewe nsanzwe ndiko ndavugira. Hariho n'urw'abarimyi b'ikawa rwitwa Femiskabu canke bavuga haranira ubuzima. Hakabamwo urunani rwa Munasa ni mituwele ikorera mu gihugu cose c'u Burundi, yashizweho n'amashengero y'abihebeye Imana. Munasa rero yitwa
urunani munasabwe twitwararikane nari nababwiye n'urunani Femiska buharanira ubuzima rukorera muri Adisco, hariho urunani rwa FVS rwitwa tuzokira twese, hariho na Memiza twiteho amagara yacu. Murumva yuko harimwo amashirahamwe aja kurenga 5 ahurikiye muri Conamus. Iryo hangiro muvuze ry'urwo runani mpuzanani Conamus niryo hangiro ayo mashirahamwe yose ahurikiye muri urwo runani aca heza akagenderako. Ego murakoze, abahurikiye mu runani Conamus uko aya mashirahamwe yose angana dukora kumwe. Ihangiro dufise ni rimwe, nari babwiye nuko umunyagihugu wese ashikira ubuvuzi bwiza kandi ku rwego rungana. Abo rero turaheza no mu gukora dukorera hamwe n'intererano zitangwa kugira ngo umuntu abe umunwanyi wishira hamwe muri urwo runani twese tutanga intererano zingana. Abari zimwe zingana. Ego. Ego reka dusimbize none turumvise cyari cyo Conamus abagize Conamus turumva ikode nge nishigikira ishirahamwe tugarukira amagara y'imiryango. Ubura dusimbize mbega hajya bavuze amashirahamwe yo kuvuzanya abene gihugu botahura iki kuko hari habo usanga kumbure bareka kuja muri amashirahamwe ugasanga nuko batazi icari cyo mashirahamwe ibikorerwayo. Bavuze amashirahamwe yo kuvuzanya abene gihugu batahura iki? Murakoze. Bavuze amashirahamwe yo kuvuzanya twumva ko amashirahamwe yo kuvuzanya n'amashirahamwe adaharanira inyungu. Abantu baraja hamwe, umwe akava hari uwundi akava hari uwundi akava hariya, bagatanga intererano zabo kugira bashobore kuvuzanya. Ego niko twumva ayo mashirahamwe yo kuvuzanya. Umwe wese arazana uwundi akazana za ntererano zisabwa bivanye n'umuryango afise, bagashira hamwe hanyuma bakavuzanya. Ego. Okay, ni bande rero usanga bagenewe kuja muri ayo mashirahamwe n'abakozi ba leta cyane n'abene gihugu ni bande? Umuntu arekuriwe kuja mu ishirahamwe n'umuntu uwo ari we wese adafise ikindi kintu kiriko kiramufasha kwivuza. Mvuze umuntu atafise kiriko kiramufasha kwivuza ngira mucamo mwumva n'umunyagihugu wese canke ashaka no kuba yari n'umukozi wa leta usanga yarafise nk'umwana muhiriwe yamaze kugira imyaka yo kuva ku ikarata yo kwivurizako acanyara gasakamuza amashirahamwe yo kuvuzana kugira wa mwana nawe aronke ukuntu yivuza. Urumva n'umuntu wese afise imyaka iri hagati yo guhera hejuru y'imyaka 5 gushika kuri 18 aho mpereye kure uwo mwana w'imyaka 5 bari mu muryango n'umuryango utagira ukuntu wivuza. Uwo muryango urafise umwana urafise abana, rero abo bana twakira abana bahera ku myaka iri hejuru y'imyaka 5 guko abari munsi y'5 barafise ukuntu bavuzwa. Ni muri bamwe bavuzwa na leta. Bavuzwa na leta. Abo bana rero bahera hejuru y'imyaka 5 gushika ku myaka 18. Iyo akiri mu mashuri yisumbuye, uwo mwana w'imyaka 18 akiri mu mashuri yisumbuye acaguma kuri mituwele y'abavyeyi biwe bakamuvuza. Iyo ahevye ishure canke akagenda muri kaminuza aca atunga agakarata ku mwana ku muntu umwe. Gakarata kiwe bahageze kagera gakarata kiwe. Hanyuma abandi baca baja kuri iyo karata nabo nyene bakenewe kuronswa ukuntu bivuza. Urumva bakenera ko gakarata babana bakwije imyaka 18 bakiri mu mashure yisumbuye usanga bimusaba kazogenda kuja mu mashure yo mu ndaro mu ma interna, nawe turamuha gakarata kiwe gakomoka kuri kamwe k'abavyeyi biwe azogenda atwaye kugira agende kwivuriza iyari. Abandi bantu kandi nabo tuvuza aho turi kuri wa muryango, umuntu umunwanyi arashobora kuvuza umuvyeyi wiwe ageze mu zabukuru afise imyaka iri hejuru ya 65 aba mu rugiwe. Ngira muca muvyumva uba warazanye kwiyegereza akaza kubi wawe, uwo nawe nyene araguma ngaho kuri iyo karata y'umwana wiwe nawe tukamufasha kwivuza. Abandi bagumako n'abana baba baravukanye ubumuga imyaka yose bafise baguma ku ikarata y'abavyeyi babo bakavuzwa. Ego. Tugarutse rero kwishira hamwe mbere musanzwe muriko muvugira tugarukire amagara y'imiryango. Abantu rero baraje baragituye bashaka kumbure bumvise uturusho turi muri iyo
shirahamwe ryo kuvuzanya baraje muraheza mukabakira gute muragirana amasezerano bigenda gute murakoze iyo baje turabanza tukabasigurira binjire mu bintu bazi tukabasigurira ukuntu ishirahamwe risanzwe rikora nkuko turiko turabivuga nico arico kuko baza bakubaza ati batubwiye ko ngaha mufise mituwere narinje kugura mituwere tukabanza tukababwira nyabuna ko bataje kugura ntitugurisha twe uza kwinjira mwishirahamwe uza kwinjira mwishirahamwe mu kwinjira rero urazi yuko mu kwinjira mwishirahamwe umuntu wese abanza kwiyandikisha turamusaba nawe kubanza kwiyandikisha agatanga n'amafaranga yo kwiyandikisha angana amafaranga 2,000 ayo mafaranga nayo kugira bimufashe iki nayo kugira bimwereke ko yinjiye mu bandi hanyuma duheze tumufatemwo n'amafoto amafoto azoja kuri kagakarte azogendana n'iyindi foto izosigara kuri fishe yo muri biro hanyuma kandi baramufotoreramwo nabiwe ab'umuryango wiwe ikindi naco ahejeje ivyo duca tumubwira uko ntazotanga intererano iyaja yazanye turagenda tumwakiriye uwo munsi canke yafise makeyi turamureka agatanga ayo makeyi afise kuko umuntu arafise uburenganzira bwo gutanga bivanye n'ukuntu yagiye araronka interano zisabwa ntazitangira umunsi umwe ashatse aratanga mu muco umwe 2 canke 3 imice ni kugera kugira 3 gusa naharenza nta kibazo mugabo hamwe azoshikana ukwezi kwa12 yarahejeje gutanga za nterano ziwe yego kugira ashoboye gutangurana n'abandi kwivuza mu kwezi kwa mbere ubu rero barazanye interano zabo izo nterano zabo nazo zimeze gute bazitanga izingana gute batanga uburyo bungana gute murakoze ukuntu interano zitangwa urumva arahejeje gutanga y'amafaranga yo kwiyandikisha arahejeje kuyatanga duca tumwereka rero ukuntu atanga bivanye n'igitigiri c'abantu afise mu muryango iyo ari umuntu umwe aratanga yandi yo kwiyandikisha agaca heza agatanga 27,500 aha ni ku muntu umwe ubumwe nawe ninde ubumwe ni wa mwana yakwiza imyaka 18 akacaja kwiga nko muri kaminuza dufate ngiragiye muri kaminuza y'abigenga guko abagiye mu ya leta umenga bararonswa mituweli uko kera vyahora bimeze hanyuma uwo kandi ni wa mwana yaheba ishure atakiri ko ariga afise imyaka ija kushika kurenga 18 kuko duca dufata yuko ari umwana agiye mu bundi buzima nawe gushakisha hanze abagiye mu rwego rw'abantu bariko barakura hanyuma uwo rero nababwiye ko atanga 27,500 duca dutangura duce tugiye ku muryango naho bica bivana umuryango w'abantu babiri gushika kuri 6 no kuvuga umwe 2 3 4 5 6 aca tanga interano z'46,000 uwo bari umupapa n'umama n'abana nk'abane bose hamwe gushika kuri 6 kandi abo bana saba bayaribarutse gusa urashaka kuba ari n'abana b'imfuvyi utunze mu rugi wawe ureze mu rugi wawe abo bana urabashirisha ko ukabavuza iyo bari mu rugero rwa ya myaka isabwa no kuvuga kuva ku hejuru y'5 gushika kuri 18 naho atabarabi wawe urabashirako ukabavuza aburumva ko baca batanga 46,000 iyo umuryango ugiye kurenga 6 tukaja hejuru y'indwi hagiye ku w'indwi tuca twongera ko 10,000 bica biba 56 hagiye ku 8 wongera ko ibindi 10,000 bikaca biba 56 hagiye ku 9 gutyo uja wongera ko 10 ivyo rero navyo nyene bigiye guhinduka no mwaka interano zahindutse no mwaka siko zahora bivanye no kubona habaye hihindagurika ry'ibiciro twasanze n'imiti yaraduze cyane ngira murabibona mwese ntawe utabibona tugumijeho interano uko zahahora twaca dusanga abanwanyi badashoboye kwivuza ngo bamara umwaka hariho haciye haba ivyigwa vyimbitse byo kugira ngo barabe ukuntu interano zishobora guca ziduzwa nazo ego murakoze ayo mahera yose muri iyo mice mutubwiye ayo acakora mu kiringo cy'umwaka ego ayo mafaranga uhejeje gutanga izo ntererano uzokwivuza umwaka uhere no kuvuga uwahejeje gutanga itariki imwe y'ukwa mbere
uweheje gutanga gushika mu kwezi kw'icumi na kabiri k'uyu mwaka tuba turiko turaheza atangurana kwivuza n'itariki imwe y'ukwa mbere akazoheza itariki 31 y'ukwezi kw'icumi na kabiri agaca asubira agatanga izindi ntererano kugira ngo asubire gutangura umwaka ariko arivuza gutyo biguma ari uruhererekane urukwirikirane utagwaye ntiwivuze umva agenda uko nyene ego umuntu yatagwaye nibaze yuko aca ashimira Imana ego ucushimira Imana hanyuma urabona yuko twaje mwishira hamwe twavuze kari kuvuzanya ubu utagwaye yaravujije mugenzi we yagwaye canke yagwaje cyane kuko ntibisaba yuko uje mwishira hamwe bavuga ngo uzokuvuza rimwe tuzokuvuza uko uzogwara inshuro uzogwaza ni ukuvuga rero wa muntu atagwara yarafashije mwene wabo kwivuza ntawuza kuvuga ngo subiza nta naho yoba kiri urumva ko ari ukuvuzanya ahubwo utagwaye acavuga ati Imana ishimwe ego none muri shirahamwe tugarukira amagara y'imiryango mbega risanzwe rikorera hehe neza na neza murakoze turakorera ngaha muri province Butanyerera ngira nce ndababwira amakomine twahora dukoreramwo mu misi heza atari bwafatane twakorera muri komine Ngozi Busiga Gashikanwa na Mwumba duciye tugenda muri province Kayanza tukaca dukorera muri komine Butaganzwa Muhanga na Gahombo ego naho mwahora mukorera naho dukorera kandi n'ubu niho turiko turakorera naho amakomine yafatanye usanga nka Mwumba yaraje muri Ngozi Busiga iri muri Ngozi mugabo uko mitwere zari zisanzwe zitunganijwe ku rwego rwa komine imwe nababwiye mitwere imwe yose irigenga ku rwego rwa komine n'ubu unye zizoguma gutyo nyene gushika habaye indinganizo nshasha y'ukuntu dushobora kuzishira hamwe ahandi ho zimwe zose ziracari ko zirigenga nkuko byari bisanzwe bitunganijwe nako mubaza aka kabazo dufate kuri umunywanyi watugarukira amagara y'imiryango uragiye nko mu yindi ntara urumva nkiri tugarukira amagara y'imiryango ikorera muri Butanyerera Ngozi Kayanza za kera nk'ubu ugiye nko mu ntara y'Ubujumbura ahasanzwe hakorera irindi shirahamwe mugabo riri muri runani economies aho umunywanyi watugarukira amagara y'imiryango arashobora kwivuriza aho handi cyane gose umunyagihugu umunwanyi ari mwishirahamwe ryo kuvuzanya ahageze hose mu ntara zitandukanye z'u Burundi arivuza ashitseyo aragenda ku mavuriro agenda atwaye ikarata yo kwivurizako ahasanze amasezerano y'iryo shirahamwe bashika bamwakira iyo agize amadidane naho yo kumenya hashobora kwivuza aratelefona tukamurangira aha nashobora kwivuriza kuko umunwanyi wese kwikarata yiwe haba hari inimero za telefone z'umuntu azobaza igihe agize ikibazo kandi noneho nta kibazo ashobora kugira kuko nk'amavuriro yose mato ya leta nta na hamwe tudafise amasezerano n'ibitaro bikuru vya leta biba biriko birakorera mu ntara zitandukanye tuba tuhafise amasezerano aho ashobora kugira amazinda ni nk'iyo ashatse kwitura amavuriro y'abikorera utwabo niho aca abanza kubaza kuko hose ntihaba hari amasezerano dusaba amasezerano bivanye n'ahabene gihugu abanwanyi bo nyene badusavye ko tubasabira amasezerano hanyuma uti uburi Bujumbura n'uburi Bujumbura nuko nyene ashitseho arivuza ukuri kwami dufise ikintu twita intermutualité duca duheza tukamenya ukuntu dusubizanya amafaranga aba yakoreshejwe ku mumva muri mashirahamwe yose ahurikiye mu runani economies ego twari ko tuvuga rero ku bijanye no gutanga intererano none umunywanyi aratanze intererano ziwe izo ntererano ziraheza zikamufasha iki zimuha umusaruro gute mu biki umuntu atanze intererano ziwe ziramufasha hageze kwivuza aca agenda kwivuza hanyuma uti zimufasha gute ziramufasha guko aba abaziganirije amagara yiwe ni nka kurya umuntu dufate agura assurance y'imoto canke y'imodokari urabona iyo agize ikibazo
niho abona akamaro ka ya assurance yari afise no mu mashirahamwe yo kuvuzanya rero nuko kuko umuntu atashoboye kugira amahirwe yo kuja hamwe n'abandi ngo atange izo ntererano iyo agwaye canke akagwaza aragira ibibazo sico kimwe n'umuntu yitangiye izo ntererano ziwe ego reka tubanze twibutse abariko baradukurikira ko turi mu kiganiro ejo hanje aho turiko turabira hamwe bijanye n'akamaro k'amashirahamwe yo kuvuzanya mukaba mwavyumvise ko turi kumwe n'umutumire yaje ava mu ishirahamwe ICODE AMR. Rero tubandanya n'ikiganiro dusimbize turabe rero tuje ku kamaro mbega nakahe kunguko uturusho two kuja mu mashirahamwe yo kuvuzanya ni twinshi cyane ni twinshi kandi ningira akamaro ndetse niyo twinkora mutima kuko umuntu ari mu ishirahamwe ryo kuvuzanya arivuza kandi akavuza biwe hakiri karatararemba ku mahera make kuko azokwitangira ibice bimwe mituwere nayo imutangire ibindi bice urumva nta bwoba bwo kuja kwa muganga agira acashika rero kwa muganga atararemba. Ikindi kandi akandi karusho nyamukuru nuko umuntu aba afise umwidagaduro wo kwivuza kuko urashobora kwivuriza mu mavuriro yabikorera utwabo ukivuriza no mu mavuriro yabihebeye Imana aya twita amakonfessionnel ashaka kuba arayo abihebeye Imana yegukira amadini amavuriro yegukira amadini atandukanye. Akandi karusho nuko umuntu yivuriza ahageze ahariho hose mu gihugu mwavyumvise ko twabivuze umuntu arivuriza ahantu ageze ahariho hose mu gihugu. Hanyuma akandi karusho nuko abari mu ishirahamwe ryo kuvuzanya urumva bagize ishirahamwe bari hamwe barashobora kuronswa inyigisho zitari zike. Akandi karusho kandi nuko harabamwe gufashanya no gushigikirana hagati y'abari mu ishirahamwe. Akandi karusho nuko umuntu ari mu ishirahamwe ryo kuvuzanya aba afise agateka umugabo aho yicaye umutima ntuburi kurasimba ati mbega jewe urumva yuko uwishigikiye ukingiwe ntugira ubwoba bwo kuvuga uti mbega ninagwaza canke ninagwara nja kubikika gute nja kubigenza gute urumva nako nakarusho. Akandi karusho kandi kari mu ishirahamwe ryo kuvuzanya nuko abantu begerana bakamenyana nibaza kwako nako ni kanini umuntu urasanga yahakuye umugenzi abantu baramenyana. Hanyuma akandi karusho umunwanyi aragira uruhara mu ishirahamwe ryiwe kuko haraba kwirikirana ubwa buryo batanga ukuntu buriko burakoreshwa aho rero muri urwo ruhara bonyene baritorera n'inzego zibarongoye bagahura bagafatira ingingo hamwe y'ivyokorwa bagafatira ingingo hamwe y'ivyo babona vyoteza imbere ishirahamwe ryabo. Ego ico ni utwo nitwo turusho tunini uja gusanga dutandukana n'abandi bari mu bindi bisata bishobora kuvuza abantu. Ego tukiri aho nyene kuturusho turumvise ko mushobora kuja kwivuza mu mashirahamwe yabigenga ayegukira amadini eka mbere na ya leta ama centre de santé noneho ibice biraheza bikagenda gute nk'ubu ugiye muri centre de santé iyo mituweli uyifise bakuvuza ku bice bingana gute muyegukira amadini canke n'ahandi hose bigenda gute ibice bakugenda barakuvuzako? Ibice biratandukana bivanye naho ugiye ugana aho ugiye witura. Ugiye mu mavuriro matoyi ya leta aya twita amasedesi publique umunwanyi aririhira ibice 20% mituweli kamurihira ibice 80%. Ugiye kwivuza mu mavuriro y'abihebeye Imana yabegukira Imana umunwanyi irihira ibice 40% mituweli kamurihira ibice 60%. Ugiye mu mavuriro y'abikorera utwabo aririhira ibice 50 mituweli nayo ikamurihira ibice 50. Ugiye mu mavuriro mu mahopito aya mavuriro makuru umunwanyi yirihira ibice 30 mituweli ikamurihira ibice
70. Ego urumva bija birarushanya bivanye naho umuntu yaroye kuko naho nyene hataba hazimvye kumwe niko twovyitangira ngo ego turumva ko harimo uturusho tudasanzwe kumbere abitwengera ayo mashirahamwe murabasigurira byinshi ido n'ido byose bakagenda babitahuye tugenda twabibasiguriye babitahuye n'ukeneye kubaza arabaza kuko uwateje gutanga izi ntererano murumva turi murangiye niyo azokwivuza turamubwira n'ukuntu azokwivuza kuko iyi mitwere yacu niyo abayifise izomufasha haba mu kubonana n'umuganga haba mu gukoresha ama examen muri labo mu kugira ibipimo haba kuri mu bitaro hariho abacabaza ngo mbega n'icumba kiba kirimo n'uwo bashize mu cumba baraharurana haba mu guca mw'iradiyo haba abakenyezi bagira ama ecography ivyo byose mituwere iramufasha haba mu gice cyo kwivuza amaso baramufasha ico mituwere itazomufasha ni ukumugurira amarori iyo bayamwandikiye haba mu kuja kwivuza amenyo naho nyene mituwere iramufasha urumva iramufasha mu bintu byinshi bitandukanye biba biri kwa muganga nuko murakoze reka tubakegukire kuri uwo muco muhaye abene gihugu ni ngaha rero dusozereye ikiganiro twari twabateguriye tubibutse ko twariko turabira hamwe akamaro k'amashirahamwe yo kuvuzanya mwumvise icyari cyo amashirahamwe yo kuvuzanya mwumvise akamaro kayo mwumvise ibisabwa kugira umuntu aje muri ayo mashirahamwe dushimire rero n'umutumire wacu Vicky Bwitonzi mwakoze kuza muri kino kiganiro mwakoze namwe kudutumira twizere nitwasubira kubatumira tukabikoraho ko muzoza mutanga umuco kubera igihugu cyane gose yego nuko ni ikiganiro mwari mwateguriwe n'isamirizi imbonesha kure buntu mukaba mwariko mugishikizwa na Theobald Harerimana nshimire rero mwebwe mwese mwagiteze yompi nshimire abahinga bafashije kugira ngo bikunde twebwe twese hamwe rero tukaba tugize ati naho butaha